Bakunzi ba Cyubahiro TV ndabaramukije kuri mikoro muri kumwe na Jasmine Masamba inyuma ya kamera ni Alexson. Ubwa mbere na mbere manzi kubasaba gukanda subscribe na comment kugira ibintu bigume bimeze neza cyane. Ushobora kujya mu Kenye ejo kabyuka uri umutunzi. Mu buzima twese niko bimeze kandi nawe ni kumeze. Turi kumwe n'umuririmbyi asanzwe muri kino gihe ari umwe mu bagwiza tonga novuga yuko mu miliyoneri muri kino gihe nawe nyene mu miliyoneri arimwo bivanye n'ibintu aheruka kuronka yitwa badobado muri kino gihe nta murundi no muyoba batamuzi bivanye n'indirimbo yiwe views imaze kuronka na publicity amaze gukora kuri iyo ndirimbo ihagishije kamaze namwe kuri Cyubahiro TV abanze aza baramutse badobado ndakora mu kiji manze kwanza Imana ni yaguhezagira ubu tuzogura imoto nizogura ikinga aya imoto kandi twarayironse man badobado kamanzira gwe kuri Cyubahiro TV. Asante murameze neza ndaramukije abakunzi ba Cyubahiro TV n'abakunzi ba badobado muraho. Hari abarundi basha bibaza mbe badobado ko muno musi murumenga hari abari byo barusa amafaranga basha bahindura uburyo bari basanzwe bagendamo ndetse n'ababodyguard bakabarondera ariko badobado muri kino gihumenga sivyo ko turamubonamo. Peti yangu miliyoni 3 n'amahera make ya bose 3 miliyoni n'amahera make ya kwera uri murambwira ngo narose ibintu kandi jewe mu ndoto zanje mfise indoto z'amamiliyaridi uri murambonera twagiye kwanza Imana ni mpezagira iyo game uririmbye mwe ni yakanganje jewe bayita gute iyo game ni ya 89 twagiye Imana ni mpezagira zugurira gakinga papa mama ndamugurira gatenge umuryango ndawuteza imbere zoshigikira imikino n'imico kama abaririmbyi abanyamideri n'abatamba amabaserukira Uburundi mu mahanga badobado mvuze ko mu baririmbyi b'u Burundi wowe utazi kuririmba cyangwa umuntu wese akabivuga yo bari umuntu atazi umuziki w'u Burundi cyangwa yo batazi umuntu azi kuririmba umaze gutsindira imoto byagenze gute kuri we wifashe gute? Kubera bivanye cyambere narishimye ariko bivanye nuko nanje nari nsanzwe niyizeye kandi nshoboye urabizi igihe umunzi n'igihe kirekire twabanyura kizi nta gitangaza cyari kirimo gose ariko ndashimira Imana ko nageze kwijya ntambwe binyereka yuko ejo nzoronka akaduga ko nararosa akamoto badobado mbega yibafise abavyeyi bose barahari kandi barakomeye. Badobado amaze kuba afise abavyeyi bose yari yemeje ko azogurira agakinga papa wiwe hama mama we na wamugurira agatenge. Ni yihe message cyangwa ijambo woba warahaye abavyeyi umaze kuronka imoto bakabona uyiteretse imbere y'umuryango? Bo rana nararirimbye ko nzogurira agatenge mama papa nkamugurira agakinga ntibisigura yuko mama na papa ivyo bintu batabifise narabiye muri societe ndavuga ati icyo noririmba bivanye n'indoto z'umwana kenshi iyo umwana ari karatera imbere bayifuza guteza imbere abavyeyi biwe basi akagira ikintu akorera abavyeyi bakavuga ati naravyaye sivyo hama inyuma y'ivyo ugateza imbere abandi bantu abagenzi rero je muri make kuba nararirimbye byose ntibivuze yuko mama tagatenga ronka mugabo mu ndoto mfise ndifuza gukorera akantu abavyeyi banje bakabaho bishimira ko baranshize kwisi hari abantu benshi bakunze mu makava menshi agiye atandukanye ndetse hari n'umwe mu basani bakomeye cyane muri Afrika ndetse no kwisi yose Harmonize amaze kugupostinga kuri page yiwe ya Facebook ya Konde Genge. Hari abantu bamaze kubona mu makava menshi ya Harmonize ubu naho tumaze kumenya ku ndirimbo yawe indoto ariko si indoto gusa ufise n'izindi ndirimbo nyinshi harimwo binkorere badobado uvuze ko miliyoni 3 ari amafaranga makenya ariko hari abaririmbye muri kino gihe bayivuze amaze kurimba indirimbo zishika kuri nijana ariko izo ndoto wowe indoto zawe zaracitse ukuri nk'abantu bashobora kuba bokatatama mu mpano basanzwe bafise ubabwira iki? Cyambere mbanje guca intege abantu bamaze kunca intege kenshi bambwira ngo badobado bihebe ngo aririmbye kera mana ubu naho mwovuga ngo iki kandi moto Emily yose kwa ubu nzikurariha bivanye n'imezagiro y'Imana
rero ubu jewe nk'umuntu yoza ambwira ngo heba umuziki ibiki n'ibindi ubwo aba ari kibora bwenge bamenye ko talent itunga umuntu ikamugaburira ikamwambika hama warumbajije ati ni gikino bwira ngo abantu ngo nibubwo nibakore narose ako kamoto gaci miliyoni 3 soon bo bazoronka na jet privé baronka imiduga kameme mbega ijya moto nakandi kantu kagakimanyi bo baraherekeje abarundi tukamenya ryo rya mbere yaryo nibanga oyo urashaka kuvuga taraka bahasha ari safe motors ushaka kunteza abantu uko bampaye amahera batangura kumbwira ngo narayisangije gamfisa baku ijya moto si ya badobado oya ni yabakunzwe kandi na jendi we nawuri nivyo nawuri ariko urumva nk'amahera amaherose umuriyoni ashobora gufata igihumbi abakunzi mani mfise aba subscribers barenga igihumbi kuri YouTube barenga igihumbi kuri Facebook barenga igihumbi kuri Instagram none ubona abo bose mfashe nimba barampaye nk'ibihumbi jana ubona no bahangahangaye aho urumva gisha kigora kandi umusani umuririmbyi arakwiye ibintu byinshi kugira abandanye aboneka neza badobado izo miliyoni 3 hari abarundi benshi n'abafana bawe babananye bavuga ati mbega badobado ko yarose miliyoni 3 ni gihe kintu azosha twongerereza gisumba ibyo yarasanzwe atwereka kuvuga mu muziki kajya kamoto bampaye kajya sinzokagurisha oya urumva ubwo narakize ugw'amaguru kwanza ahashoboka kugera imoto ubu sinzosubira kugenda n'amaguru uvuga rero ikintu gihari ibikorwa byinshi bizivugira nzobandanya nkora cyane ubwo gusa bitega ibintu bisukuye kubera ko urose ikintu nkakijya nta urutundi tuntu twinyegeje inyuma twizana na cyane ubu rero ndiko ndakorana ingufu kandi nyinshi bitege clip nziza audio zirifise quality cyane gose mbega ntuzoja mu bandi ukanyita kuze wawe wagera mu bandi ukanyita bro mbe wa mukobwa yahora kwitwa ko onya ubu bimeze gute arakuramutsa cyangwa nawe acihindura ibyo namuririmbye atabaho namuririmbye yari umuntu imaginaire atabaho ngabo pour cela ubu ndashima ibintu ni bon bimeze fresh yego usanzwe uri muri label ya Chizo Boy rega twebwe dukora ikiganiro ku mwanya kandi hari abantu benshi baba bahari avuye kuronde cameraman raba taxi agena taxi kumbuye kugira tumwere Chizo Boy umeze fresh bit je naje gukora ikiganiro na badobado muririmbyi wawe niyo mpamvu gaha anya no hari muga nta numero ziriho kandi ni icyapa kiragora icyapa ni online twe dukorera abatuzi baba batuzi kamere Chizo Boy mu bantu bagize uruhara runininya kuri badobado reka nawe manze ndagukeze koronka imoto merci sana mbega umunyenga w'imoto wumvise uryoshye mu gihe hari abaririmbyi bashobora hari umupapa ashobora kubona arabyaye umwana akinjira mu muziki agacaba ati ibyo bintu mugiyemo ntacyo bizomara nkaho nk'umuproducer wumvise umunyenga w'imoto wari uryoshye umunyenga w'imoto uraryoshe na cyane imoto ba watsindiye atari yuvuye kugura amafaranga yiwawe ega hajya nabandi bakoze mu mufuko zitwe badobado urumwe mu baririmbyi bajanye timu ikomeye ndetse abantu barenga ku 8 birababaje kugenda guhiganwa ikintu utazi ko kironka hanyuma mu nyuma bikaryoha wakirose mbega mumaze hajya mwayije ko bimeze gute mugiye tuzi ko mwebwe musange mukorera ino ibujumbura moto ntabwo twayije ahubwo ikintu cyahabaye tumaze gutsinda bakatubwira yuko kwanza siege yayishiramwe ryatanze moto iri ngahi Bujumbura baratubwiye ati muyikeneye murayitorera ibujumbura cyangwa muyitorere hehe ngahi Muyinga agati wapi twebwe tuyitwara mu muji hariya tugende tuyere ndi mu kiganiro rega hari abantu mu buzima mu kugira ubemeza niyo nk'uyu muntu kwasi kwinyitaba niko kubera iki ashavuga ati fresh bandanye moto nta kuntu twari kuyiza kuko timu y'abantu nari kumwe na Jocelyn Hood nari kumwe na Chizo nari kumwe na Justin Peace nari kumwe na Jibu Pro nari kumwe na Titi nari kumwe na twara abantu bashika kundwi rero abo bantu ku moto imwe bivanye n'ukuntu amategeko agenga ibarabara agira ntitwari kuja kandi urumva ariko cishikino yamaze kugira ibibazo nkuko twe twabipanze nka timu yanje twaraduze turipakiza
hama turongera turamanuka neza umutekano wose dushika amahoro na cyane cyane kubana ni moteri ni Bujumbura mva ndoshanda yikwereka aya bona nawe kujana na Chizo moteri ni Bujumbura reka nanjye nakeneye kurya umunyenga kwiki urazi kunyonga imoto jewe urama nkwereke nibaza ko ushobora kuzi kunyonga imoto urazi kuyinyonga je moto ndazi kunyonga imoto sawa tuzoguhamagara tuguha umunyenga rero uzunguruke okay kandi twiyiwacira injira muri VI nani wumva yuko ngaho ibintu bishya bigenda neza badaye plaque ya leta ni ntanga okay Chizo boy igarigeze kangaho ugenda imuyinga yari inshiro ya mbere kabisa uhabonye gute ku badobado bwo badobado bwo yarabwiye hajya aya ndazi kafise batonya biwe akababwira ati nimuteke ikijumpu kubera ikijumpu gituma mvuze ikijumpu je nakuriye ku bijumpu ninge zige zitandukanye kugira abashitsi b'Ubujumbura bumvize ingya zino kungire ziryoshe ubwo iyo baba baragutekeye agafungu gukumva yuko bimeze fresh bo ntabwo twashoboye gushika muyinga neza aho badobado kuko abakure cyane okay bo ariko muyinga n'ahantu heza n'ameze fresh hari klima nziza araryoshe guteramira ya mugabo inshallah twashobora kuzoba turi muyinga kandi itariki zavuba muri uku kumunani nyene gusa ni lo 5 nigiteramo cyangwa n'ayandi concert mwaratumiwe bamaze kuraba impano zanyu kungene zingana n'abafana mu fisi nigera nigendana timu yanje kurya nyene tuba twuzuye badobado hari abantu benshi bashabibaza mbega Chizo mukorana gute ni manageri wawe kubera hari hose muragumana icyo nzi gusa studio ni yiwe rero dushakaje mu mpumuco n'abantu baza gukurikirana kino kiganiro baronka umuco Chizo ntago kiriye mu ijambo igikorwa ankorera nawe yaba ufise umutima nk'uwa Chizo ukinkorera Chizo ni my big brother aramfasha arimwe aragerageza uburyo bwose uburundi bumbone nubwo hoze umuntu bunyera akavuga ati bado ndagushimye shaka mbandanye nkuzi impano yawe tukaraba neza ko uwo muntu aje akora ibisumba Chizo byawe mwarakora aza yoherereza ibyo Chizo byawe mwarakora nta ngorane kandi woza wese tugakorana Chizo ntiyoja kure yanje ko Chizo turiko tuvana mbari twakuvanye kure gose Chizo si manager ariko ari mu bantu ariko baramfasha kugira je nshobore kuboneka no kuvuga nimba ndose igihumbi urumva ndose igihumbi yahamba nzi neza yuko ntashobora kukijya jenyene dutegereza kubwira Chizo kijana ndose igihumbi tibona ndaguhemwa 200 cyangwa 300 na mama dusangiye ndoyiva nawe nuko Chizo boy urumwe mu bantu kandi bakora neza reka manzi ndabigushimire ndetse ndanagukeza kuko abantu bose utora turabona umusaruro wabo twese abarundi bose turawubona hari abantu ababana bose bari ngahanya hari abantu benshi batazi yuko wewe uri manager wa Maruvera uyu ni manager wa Maruvera muri kino Aruvera ururimi muri kino uyu ni manager wiwe naba mutabizi ego uri manager wiwe urumwe mu bantu bashobora gutora umusani ejo bakamushikana ku yindi ntambwe ariko hari abantu bataguha agaciro wewe usanzwe ufise je nakaguha merci sana nta gihe urabona bikaguca intege ukavuga ati none ko jewe ndi mu bantu bafasha neza abaririmbyi b'u Burundi nkatora impano abantu benshi batari bazi nkashikana hejuru kubera iki je batama agaciro nanje sanzwe mfise nta gihe uraciyumvira bo birashika ngaciyumvira ariko ikintu cyose n'umwanya ikintu umwanya wacu taragera kenshi nikiba bo yes antuka ndashima ukuntu nshobora gufata umuntu nka Ruvera je twatangiye gukorana ata ntiyari bwakora ikintu na kimwe ntiyarazi studio binjira gute baririmba gute mugabo undevye kuri YouTube yiwe ndasanga ko abantu 60 bamuravye n'akanoti kaba kinjiye ga n'akanoti turakinjiza kuko nyene ibyo twakoze abarundi barabishimye kandi tubishimye n'Imana iba yabishimye ndevye badobado tumaza amezi 2 indirimbo yiwe kuri YouTube iriko abantu 10,000 ni fresh ariko rero kuba kataragera umwanya abantu bavuga ati
uriya muhungu nawe ariko antukari hababibona kandi badobado simaka bose undirimbire hajya ahantu nzokubaka ivuriro ku Gatumba uravyumva kuko naje nimirije kuzokubaka inzu hama mbona yuko ari nini abantu bose uheruka ku Gatumba wanyu jya jewe uranahibuka jewe je nta musiro mwe ntaduga nubu twagiye kwanza twagiye nzokubaka ivuriro ku Gatumba amashure n'isoko ku Gatumba shinga amakoperative aho mvuka abanyagihugu biyungunganye zogwanya gatotezo zogwanya karenganyo zogwanya amacakubiri je naje mfise indoto mugano zikiririmba jewe urumva jewe hari ikintu jewe nkiye kwiga mu baririmbi nanje nkaririmba uravyumva kuduga bakamenya ati hangeze kuri noti yi wewe wambagije kare ngo iryo jini rya kangahe burya hari ryo 60 mwebwe muri aba producer ngere ni rya jetani niwe twumva ngo aririmba amatwi menshi niribo Amerika ndabashimye nibazi uko akanya mwampaye ko sigashimishije reka manze kubasaba wewe ufise platform zose zikwa gute ndagushimira kuri icyo kibazo YouTube ni badobado official, Instagram ni badobado official, Facebook page yanjye ni badobado official. Uragenda hariya kuri YouTube ukagira subscribe ukaraba n'ibikorwa byanje ukabisangiza abandi. Instagram ukagira follow hama na Facebook ukagira follow kugira ngo ibikorwa nzoza ndabaha muze muraba mbere mukubironka kandi mwongera mubisangiza abandi. Ikintu ndabasezerani utabata hasi. Never give up. Chizo hari umuntu ashobora kuba ari hanze ndetse no gaha mu Burundi atazi platform zawe uko zitwa. Nje sangwe ndazizi. Twagiye. Bo hose Jenny Chizo boy. Ni Chizo kujya wandika nka Fizo. Boy ni BW boy why nkuvuga boy nyine nkuko bavuga boy yahama bagire subscribe ndafise nanje nani channel yanje kandi sanzwe nasohora n'imiziki ndasohora imiziki ndasohora ama beat menshi ndasohora ibintu bigiye bitandukanye hama bagire na subscribe kuri Cyubahiro TV kugira ibintu muza gutubaza bibonwe n'abantu benshi bagiye batandukanye ama respect twagushimiye cyane nawe kuba watusanze home anusanzwe dukorera akazi Yes bakunzi ba Cyubahiro TV kuri mikoro muri kumwe na Jazime Masamba inyuma ya kamera ni Alexon mbona nyimukana subscribe na comment turabakunda cyane muri aba boss bacu